Mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi. Hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joydiane nahazongiye kwemesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turabaramutsa. Turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu, YouTube yacu ni VOA radio yacu. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Jende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Umurwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi RED-TABARA ejo kwa kabiri wariyitirira ibitero vyagabwe muri commune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Mutumwa ubwo murwi waceje ku rubuga rwayo rwa Twitter wavuze ko ivyo bitero ari intango y'urugamba rugamije kurwanira ko mu Burundi hajaho leta igendera ku mategeko. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri ico gihugu nabwo bwatangaje ku rubuga rwayo rwa Twitter nyene ko bwazimanganije ico bwise akagwi k'abagizi ba nabi binjiye bava muri Kongo 14 mu bagize ako kagwi baricwa hongera hafatwa inkoho zabo 11. Hagati aho hamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi n'umushoferi wabo bariko bakurikirana ivyo nkuru bapfungiwe i Bubanza. Icuka kiri Bubanza inyuma y'ico gitero kimeze gute? Wibaza iki kuri ico gitero n'ivyabo bamenyesha amakuru muri Isanga ino munsi twashimye kubaha urubuga ngo mutubwire ico mugona. Imbere y'amarayo ko tuja mu kiganiro nyezina reka mugenzi wacu Desire Hatungimana abanza ducire ku masonga uko ico gitero vyagenze. Imitumba itatu ariyo Dondi, Kayange na Masare isanzwe yegereye kibira niyo yumvikanye umugwamo w'amasasu menshi mu bucagucago bwo kuri wa kabiri. Ababibonye n'abavyumvise bavuga ko cari igitero gikomeye kandi ko baciye bahangana n'igisirikare hamwe na bamwe mu gwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Mu gisirikare banse kwitaba telefone y'ijwi rya Amerika yifuza kumenya uko ibintu biteye aho muri Bubanza. Mu gipolisi niho bagize ico bashikirije kuri mwe mu radio akariri Bujumbura umunsi ugira uhere atawuramenya ukuri kubivugwa. Muri izi nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi arakana ko atari gitero ariko arakagwi k'abantu 15 bari bitwaje ibigwanisho. Abanye umutekano bashoye barashika hakiri kare mbere baraheza bararapana nako kagwi. Ako kagwi rero ico twabwira nuko kari kaje nka kamwe kaza muri ruhagarika itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2018 aho ko muri kagandaguye abantu n'abandi bagakomeza gatuya n'amazu. Ariko rero byabereye isomo abajije umutekano n'abenegihugu naco bituma rero akagwi keje n'ijoro katagize amahirwe kuko akagwi kamaze guhura n'abajije umutekano nuko bashoboye kukazimanganya kose kuko muri abantu bari bakagize abantu 14 bapfuye hanyuma harafatwa n'ibigwanisho bari bafise. Ivyo navyo bikaba ari mu 11 cenda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, yindi mu bwoko bita Kalashnikov hamwe n'iyindi yo mu bwoko bwa RPG. Icegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ariko ko uwo mugwi wari witwaje ibigwanisho waje ufise inforo nk'iyo mugwi wigeze kuza gutera muri ruhagarika muri commune ya Buganda y'intara c'Ibitoke ukagenda wisha abantu barenga kuri 26 mu mwaka uheze. Ikindi avuga nuko atabantu bahasize ubuzima uretse 14 muri 15 bavuga ko bari bagize ako kagwi. Ku rundi ruhande amakuru yatanzwe n'abanyagihugu nuko umupolisi umwe yasize ubuzima
n'abantu bataramenyekana igitigiri bahakomerekeye, abandi nabo baciye bahungira kuri komine Musigati. Abamenyesha makuru bagerageje gushika ku rubuga gutoza iyi nkuru ntibashoboye kuyironka. Ni mu gihe n'amakuru menshi ariko aratangwa n'abanyagihugu bayacisha ku rubuga ngurukana bumenyi. Aba ni bamwe mu barungitse amajwi yabo babicishije ku rubuga rwa WhatsApp. Inkuru yo muri kino gitondo nuko abaroberi binjiye baciye igihanga muri Bubanza, baraduga bafata abantu barenga 200 barabatwara n'abashefu de secteur harabatwaye, baraheza bagera ku Iranda, baca barinjira nk'abinjira kabagomba kwinjirira Randa ngo bacomoke baduge ruguru muzamasha. Ubu rero ariko intambara iriho kandi ngo abapolisi bagiye kwentervena Musigati niyo barariko ni benshi bose abarorera. Isoko ry'ijwi rya Amerika ryamenyesheje ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari wanyuruje abantu barenga 200 harimwo nabo mu ntwaro ku mitumba babakuye muri komine Bubanza, ariko inyuma yaho bamaze amasaha 6 babashikanye muri Musigati ahagana ikibira bahavuye babarekura. Mu ntwaro hamwe no mu gipolisi barahumuriza abanyagihugu, bavuga ko bose inzira tankomanzi kuko umutekano bawugarukanye. Hagati aho ariko abagwanyi b'umugwi urwanya ubutegetsi bw'Uburundi RED-TABARA mu itangazo wasohoye bavuze ko ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2019 itariki yo kwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokrasi igandaguwe, batanguye ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko. Bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokrasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba leta, bamenyesha ko Uburundi budatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga. Nuko rero Desire Hatungimana arakoze kutwibutsa uko vyagenze. Namwe rero reka tubagaruke ko aho mushobora kuba muri Bubanza mufise agatelefone ka WhatsApp mutubipe tubahamagare mutubwire uko icuka kimeze. Inimero yacu ni guteranya rimwe 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo guteranya rimwe 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 1. Hambavu ya mwebwe muri Bubanza turaha nabandi akaryo bari mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye nabo nyine batubwire ico babigona. Kwa mbere duse n'indi kumana ikaze. Yego murakoze. Uherereye Ndi Ngozi. Nuko rero no musi twabahaye wundi musanze umenyereye ko ku minsi ya gatatu ari ikiganiro c'amagara y'abantu, ariko akenshi abaganga twituye ku munota wa nyuma baranaduhundura bakatubwira yuko byabagoye kuvugira ku ijwi rya Amerika. Twace tushitamo kubaha urubuga kugira ngo mutubwire ico mugona kuri ico kibazo c'Ibubanza n'abamenyesha makuru. Duga kwijambo. Ego mu bisanzwe ikintu ahubwo kimeze nk'ikibabaje n'iki cyabamenyesha amakuru kubaza n'uburenganzira kandi ni nakazi. Mu bisanzwe abanyagihugu bari mwako gace kabereye mizo ngwano nibo babwiriza gutanga amakuru, kandi ayo makuru babwiriza kuyaha abamenyesha amakuru bagiye kuyababaza. Ni ukuvuga aha hantu barahohotewe cyane kuko bari bagiye kwibariza amakuru aho byabereye, kuko uno munsi aho turi mu bisanzwe turonka amakuru ugutandukanye na cyane cyane akunda guca ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko amaradiyo yabitanga ugutandukanye. Ushobora gusanga ivyanditse ku rubuga kanaka n'ibindi vyanditse ku rundi, ugasanga bimwe birabeshuzanya, ikinyamakuru kikivuga ibi ikindi naco kikavuga ibindi. Rero ico twari kwizera neza nuko abamenyesha amakuru bahishikiye aribo bari kuduha inkuru y'imvaho, kandi bari kuba bayihawe n'isoko aribo bene gihugu bo mu mwaka gace ivyo bintu vyabereyemo. Ico twosaba nuko abamenyesha amakuru bo barekura guko bararenganijwe, bari ku kazi kabo ka misi yose. Amakuru aho tugeze amakuru ku mbuga amaso ku mbuga ngurukanye na bumenyi baravuga yuko no munsi bumvirijwe, ariko bakirindiriye ico ingingo iza gufatwa. Baracari rero mu bintu ya police. Hanyuma Ndikumana mu butumwa urwanya ubutegetsi bw'Iburundi RED-TABARA wacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter haravuze yuko ngo igihugu kidatekanye nk'uko ubutegetsi bwo muri ico gihugu bivuga. Aho ingozi vyifashe gute ivy'umutekano, icuka kihari n'icaha?
nukuri nuko ari inyandiko nyene bagira Ingozi nukuri turatekanye nta ngorane n'imwe kiretse ari nk'ibindi vyoba mu nyuma ubu aho umuntu aherereye ibikorwa byo barabirangura neza nta ngorane mbere imirimo ya misi yose nta murimo n'umwe nta muntu ahohoterwa ngo nuko ngo ejo tubona umenga amanama mu migambi itandukanye barayakora nta kintu cy'umutekano muke by'ukuri umuntu yovuga aho duherereye yego urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Ingozi. Yego namwe murakoze. Yego ariko imbere yo kugendaga Ndikumana Ingozi ijwi rya Amerika murayikurikira? Oya turinda guca kuri za WhatsApp turonka amakuru yonyene. Muronka amakuru yonyene. Yego urakoze ugira umunsi mwiza. Yego namwe murakoze. Yego twese na Cedric ku yundi murongo wa telefone. Cedric ikaze. Umunyamakuru ngaho ijwi rya Amerika. Uherereye he? Generereye aho bita Entebbe mu cy'Uganda. Duga kwijambo. Yego amwe rero nagomba kumuriza bene wacu bene abanyagihugu biwacu mu ntara ya Bubanza baraye bahuye n'amakuba. Umukomero w'intara. Abandi nabo bari mu bwoba nyene butari bukeya. Jewe rero nariko naravye ku mbuga nkoranya mbaga ariko ndabona yuko amakuru bariko baratanga arimwo ibihuha byinshi cyane ariko aratuma abanyagihugu cyangwa bene igihugu bagiragurika kubera ko byanditse ko atari dusanga biri ahandi. Amakuru uvuga nayahe ibihuha n'ivyaha? Ni ivyo bihuha n'ivyahe ku makuru yahe? Naye makuru yerekeranye nabo bantu bateye kuko bamwe baravuga ngo wari umugwi munini abandi bakavuga ngo warantu ngo bakenya nko numvise mu gikoresho cyaje kubivuga. Ni kuvuga umunyagihugu yumvise ko bari 15 undi akambira ngo cyari gitero timu yari n'imigwi yaro naho nabonye ngo yari imigwi 3 ngo haraba imigwi umugwi wa mbere baba bamaze gushika mu kibira. Abo bango baba barahanganye nabo baba bari basigaye inyuma. Ibyo rero ngandiko rero ndiko mpamagarira abajejwe ibyo kumenyesha amakuru n'abajejwe intwaro kuha ubwisanzura bamenyesha amakuru bagashaka urubuga bagatohoza bagaha inkuru abanyagihugu itomoye. Hama rero ntihenze umengo uyu mugwi RED-TABARA umengo n'uwahoze ari generale niyo mbali. Ayo makuru ntayo duhagaze ko twebwe. Yego ariko rero je n'icyo nagomba kuvuga nagomba kuvuga nti burya aye mu Burundi inzira yari isigaye ntiyari inzira yo gutera yo kwica bene gihugu. Hama rero jewe ikindi kintu mbona mfitiye ko makenga hari hamaze iminsi hafatwa abantu bari mu mugambwe senere ko baba batuze ibigwanisho nkaba mfite amakenga nkavuga nti ibi birashobora guca bituma hafatwa abandi bantu benshi bazize kwikekwa canke bazize ibindi kubera ko urabona ko hamaze kuba abantu bateye igihugu hakaba hari abandi bari basanzwe bari hagati y'igihugu mu gihugu bagize ko baratuganisha urumva ko icyo bica bigirana isano nabo bantu canke acatuma haba umwikeko mu bantu baba bahurikiye muri icyo kintu bita uwo mugambwe seneri. Ego je nkabona mengo na makenga mfise ariko sinzi ariko n'amakenga ariko ntawo reka kugira amakenga. Urakoze hama ugasaba iki impande zose? Ugasaba iki impande zose Cedric? Yewe icyo nsaba impande zose ikintu cya mbere manza gusaba nuko abo bajejwe izo mpande zateye igihugu nuko bato bandanya bica abanyagihugu cyangwa bafata abanyagihugu babatwara. Nibahangane n'icyo gisirikare cy'u Burundi hama cyangwa igipolisi hama icyo gisirikare cy'u Burundi nabo cyangwa ubutungane cyangwa ntibahohotera abanyagihugu bari hagati bakurikirane uyo mugwi ko numva abahazi neza aho hantu abo bantu bariko baragwanira hegereye ishamba. Baravuga amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika ivyo bavuze wavyumvise mu nkuru baravuga yuko baciye banagana muri iryo shamba rya Kibira. Ego rene ko navuga rero iyo mirwano byo byiza rero bagiye kugwanira n'iryo shamba canke nibegere ahari abanyagihugu hama bakavyimarira bakareka abanyagihugu
bakikorera imirimo yabo. Ugira umunsi mwiza. Yego. Ugira umunsi mwiza. Witwa Ntakafaron Aimable kuri Facebook ngo leta vyanka canke yavyemera bate n'abana b'u Burundi kandi bifuza kubaho mwituze nk'abandi bose ngiyo ni intango ubwo Burundi tuzobanamwo vyanka vyakunda. Turasi na Christophe kundi murongo wa telefone. Christophe ikaze. Murakoze. Uherereye? Yego. Ndi Bujumbura. Tugakwijambo. Ego nk'uko byaraye bibaye twari tubyumvise Bubanza turi hafi twarabyumvise ukuvuga ni politike barabandanya basuka abantu abanyagihugu twaramaze kuruha nimba ari mu guhindura canke uwundi kanaka uba uri kuriyumvira gushobora kuvuga yuko ushobora gutera igihugu cy'u Burundi. Abarundi baraharushe n'intambara so kuvuga nta ntambwe bazoshobora gushikako nacyo gituma nk'ako kamono gatera abo bagifise n'ako gatima ko gushobora kwiyumvira ko boshobora gutera intambara mu Burundi. Hanyuma amakenga abura no kuvuga iyo bariko bariyumvira ibintu nk'ivyo bijyangira abura ibintu bikagira iki mu gihugu cy'u Burundi ubu twari twifuza ko hoba amahoro. Bibaza nta ntambwe bashobora gutera kubera abanyagihugu bonyine ubwabo ntabwo bari inyuma yabo. Abantu bose bariko bireka n'iterambere bireka no gushobora gutera imbere. Cyo gituma mvuga yuko abo bari baje gutera abo baje guterana bavuga ko ari wabaruritse abafite ngo ntacyo bazoshobora gushikako kiretse guhungabana bimwe bimwe abanyagihugu bari ko baja ku iterambere bigashobora guhungabana. Ugira umunsi mwiza Christophe. Murakoze. Turase na Jean Claude ku yundi murongo. Jean Claude uherereye he? Uherereye he Jean? Oui, uherereye hehe? Ni ngamu Buyenzi. Duga kwijambo. Duga kwijambo. Yeri bakatsunga isenga byadukego kandi bwanya igihugu cyera kivuga ati kanatse tukangize nimero twumbuko byabimeje. Ndi gusambuka nabo cyane batasho gushaka ko kindi rero namwe ko twagira Jean Claude ko tuko turakumva nabi cyane sinzi ko ushobora kwegera inyuma y'ugo rusaku urimo. Woshobora kwegera inyuma y'ugo rusaku urimo tugashobora kuyaga. Ndazi ko mu Buyenzi hakorega uturimo twinshi nkumbure kuri mu mirimo ariko banza wegera inyuma. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze bavane ko Jean Claude tumusabe kuja kure y'ivyo arimwo hama twe turakira Dismas ikaze. Amahoro. Guherereye? Yewe ndi mu Kirundo Busoni. Kirundo Busoni, aha. Ego nagiye mvuge kwikikije anyo n'iki gitero umuhari RED-TABARA wigavye. Tusanga hariho abantu bari kwadusubiza inyuma ndetse dufise intambwe nziza kandi iboneka. Nkaca mpera rero kuri name ndaba tweete RED-TABARA yashize ahabona yiganditse gitero ivuga ko yagize resistance ivuga ko ingabo zabo zihagaze neza. Mu gihe twumvise ko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Dr. Murisanga avuga ko 14 bahasize agatwe. Rero abo 14 baba bitavye Imana naho aba arabagwanya naho aba arabaroberi bakwiye kugira indero baze mu Burundi bamenye kubaho neza. Ico wita indero no kuvuga ikiga Disima. Rero urumva ko hariho bamwe usanga bahenzwe bakavuga ngo bagiye mu cyobere bagiye kurwanira igihugu. Urumva ko haba hariho akantu ko kubahenda mw'ico gihe bagahendwa n'abandi. N'abanyene bo muri RED-TABARA babahenda se novuga ngo ninaka ariko turavye ingene abanyapolitike y'u Burundi bameze hariho n'abantu usanga bari inyuma bakokeza ariko sino cyane mu kubitoke ngo ni
naka ni naka mugabo reka tugume ku vy'ico gitero ivyo kwagirizanya tuvuga nabo tudashobora gutomora amazina tuvyihorere icokorwa rero muri make kuri we n'icana icokorwa ni icuko tuja hamwe nk'abarundi tukubaka uburundi ibintu vy'intambara tukabisezerera ntagire umurundi asubira guhendwa ngo aje mu bintu vy'ingwano kuko ubaho tugeze ingwano intambara canke kuronka igihugu umuntu abishishije mu nguvu ntigishoboka nashaka kuri iki kijanye n'abamenyeshamakuru b'iwacu nabonye ko n'abamenyeshamakuru bane harimo Christine Agnes harimo Terence n'umushoferi Adolphe ni kuba bafashwe bagafungwa sinzi intwaro yavyifashe ariko jewe naciye nibaza akabazo gatoya mbega turaje ico gitero kuko ndaza kujyananya n'ivyo mu 2015 turaje ico gitero bavuga igihe cabereyeho tukaza turaba igihe abamenyeshamakuru bahashikiye ucumenga bo bari basanzwe babizi bahashitse sangapi ariko sinshira ubanza bashitse disima tugende bukebuke kuko ntituze kwagiriza abantu ivyo bahashitse sangapi mwarabonye mu gihe by'imigumuko wobanza ukishura kuri ico kibazo carya ari bahashitse Dismas urashobora kwanza kwishura kuri ico kibazo carya ari bahashitse kuvuze ngo uravye igihe bahashitse n'igihe igitero cabereye uri kuraraba igitero bavuga ko coba cabaye mu gaturuturu nabo ndazi nti bahashitseyo haciye umwanya munini ya mu isanzu uravye igihe nivyo wemeza canke nivyo wiyumvira umuntu araba context Dismas utwihanganira akarangamutima k'ijwi rya Amerika ntidushobora gukora ku vyiyumviro bidafise aho bishingiye ugira umusi mwiza turafise Anastase ku yundi murongo wa telefone Anastase ikaze guherereye sabwe mu majepfo y'u Rwanda duga kwijambo yego yegeranya ngo muri icyo kibazo navuga ngo nyine ahashi n'ubu haraciye n'iminsi mikeya numva mu Burundi hari umutekano sibyo none ikintu nabasaba abo bantu nyine batangiye kubahungabanyiriza umutekano rwose nabasabira kugenza make kabisa bagakora nk'ikintu cy'ubwumvikane bagashyira hamwe kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo biri hagati yabo aho kugira ngo babigenze gutyo noneho abanyamakuru bafashe bagafunga harebwa uburyo bavuganirwa bagakurikiranirwa icyo kibazo bakarekwa kuko abanyamakuru hashi na heshi bafata nk'uko bagafunguka ukumva ngo bishwe mu bintu utanumva neza kabisa harebwa uburyo barekurwa bahabwa uburenganzira bwabo bakore neza urakoze ugira umusi mwiza Anastase murakoze ego George nawe uratwumva George ego aho uherereye ni nduga kwijambo ego icyo nagomba gushikiriza ni nk'iciyumviro yego birababaje ubu jewe naho usanzwe ndugwaruka mugabo naho mu ntambara yabaye narayibonye naho nari nkiri mutoya mugabo ikintu kihari umuntu akishyira imbere intambara cyose bamushyigikira kandi uriko urayaga n'abanyagihugu kweri uwo muntu bavuga bati uwo muntu si uwo gushyigikira ikintu nagomba mbaze none yego ikibazo kimwe nagomba mbaze barize neza abanyamakuru ikintu bariko barabwira kuko bariko bararaba neza ndiko ndaraba bari ku kazi kabo simbona ahubwo yuko bose bapfungwa bariko baratohoza inkuru urakoze ugira umusi mwiza ivyo bagirizwa nta byinshi birashobora kumenyekana gusa co bikoze uno musi bumvirijwe ikinyamakuru iwacu bakorera catangaje yuko bumvirijwe bari kumwe n'ubaburanira tukagira byinshi tumenya ku vyo babajijwe turaza kubatangariza amakuru yacu atandukanye ikiganiro ni muri Isanga Wilson ikaze nawe ubwo murakoze cyane uherereye ndi mu Buhinde nduga kwijambo icyo nashaka gushikiriza kuri icyo gitero umugwi witwa RED-TABARA wamaze kwemeza ko ariwo wagikoze nibaza yuko aho uravye igihugu kiri uravye aho cavuye ukaraba ibihe turimwo
nta muntu n'umwe nibaza ko yoshigikira intambara kuko intambara ibyo yonona biba byinshi gusumba nibaza ko atanizikiza nimba hari injyane za politike nimba hari ibibazo bya politike babikemura mu bundi buryo badacishije mu ntambara kuko turavye ba banyagihugu batoyi nibo bagwa mu mporero nibo ubu bariko barahunga nibo bataye ibyabo rero usanga intambara nta kamaro na kamwe nta kintu na kimwe gihindura ciza mu buzima bw'igihugu sinzi yuko amafoto amwe turiko turabona canke amavideo ubona abanyagihugu bariko bariruka bariko barahunga urabona ko ari n'abanyagihugu basanzwe babayeho mu buzima budashemeye mu buzima butoroshe ugaca ushirako rero kwirwana intekera ku mutwe barara rubunda nibaza yuko iyo muharire tabara aho wowe uri hose sinibaza ko gushira imbere intambara aribyo bizogorokana amahoro mu Burundi ahubwo n'ibizosubiza inyuma igihugu cane gusumba tugasaba kandi na leta y'u Burundi nayo ko yogerageza ikaraba kuriya nayo yagiye mu ishyamba ikagwana hama ikaja mu biganiro yoraba nabo bataragira ibyo bonona byinshi igasaba nabo bakaja mu biganiro kugira ngo intambara ihagarare kuko intambara nta kintu na kimwe bindura uravuze ngo inzira y'umuheto kugira ngo bashire ku murongo ivyo bavuga ko bitagenda neza ntuyishigikiye ukavuga ko buca mu bundi buryo butandukanye nk'uburyo butandukanye ku bwawe bushoboka n'ubwahega Wilson hariho uburyo bwinshi bashobora gucamwo harimo uburyo bwo gusaba ibiganiro uburyo bwo gusaba amakungu akaremera igihugu kuko nibaza yuko Uburundi si igihugu kiri ahantu haconyene ni igihugu kiri mu miryango mpuzamahanga cyagiye mu ma organisation menshi rero barashobora guca muri izo nzira zose bagasaba ko haba ibiganiro bagasaba yuko leta yegerana nabo bakavugana kugira barabe ingene nimba ibyo bariko barasaba bakabisaba mu buryo bwiza atari mu buryo bw'intambara hariho n'ubundi buryo bwinshi buhari ubwo buryo bwo gusaba amashirahamwe mpuzamakungu y'abazawuni y'abahehe bagasaba hanyuma hari n'ubundi buryo bw'uko bashobora gushigikira hari imigambwe iriko irakorera mu gihugu iri muri opposition naho bataba basangiye politiki barashobora kugerageza bagashigikira abo nyene kugira ngo nimba bumva bashaka gukura leta ihari uno munsi igaca mu matora hama uko bavyifuza bikabuka ariko umuheto nta kintu na kimwe n'ukuri twarabibonye muri kahise nta kintu na kimwe byungura usibye gutuma abanyagihugu baja mu marira n'amaganya urakoze Wilson mu Buhindi guhama kuri icyo kibazo cy'abanyamakuru nabo bafashwe ariko usongora kugira ngo duje ku yindi mirongo ya telefone nasaba cyane cyane yuko aya mashirahamwe y'abanyamakuru na Voix d'Amerique namwe bwe mwogerageza ku buryo aba banyamakuru bafashwe bakamenya icyo bafatiwe hama niba by'ukuri bafatiwe ubusa bakabarekura kuko dukurikije amakuru twumva bari bagiye mu kazi kabo kandi n'akazi ka misi yose iyo habaye ikibazo bategereza kwaseruka kugira ngo bamenye by'ukuri ibiriko birabera kuri tele rero nibaza yuko bogerageza yaba babafashe bakabarekura mu gihe atakintu kiri bariko baragirira urakoze uranyigwe ngaho mu Buhindi yego murakoze Justin na Sylvestre ku yundi murongo wa telefone ariko imbere ko tumwakira nshuti bakunze ushaka kuri Bubanza useka WhatsApp utubipe kuteranya 1 2 ubusa 2 4 4 1 9 9 3 1 icyo ngomba kuvuga urihega Sylvestre urihe ni Sylvestre Masubarakiza urihehe hanyuma icyo ndiko Sylvestre urihe ntambara y'imbumbi kihari urihe imbere kuja none ukaza kugarukira abanyagihugu uri kurabasaga diyari ubakubise amasase bazemera yuko uri kurabagarutse ngira ngo mwarabonye akayi mwarabonye ibyahise mu 1993 nuko n'ibindi harabaye intambara y'amasase warabonye izatiye rikuriki none iyo ntambara y'amasase y'ubu niyaza kuba
wumva batazoba bakomye imbarutso hanyuma ibintu bigatukira nka kwa kundi aho twokoze intambara ya politiki dukwiye gukora intambara ya politiki intambara y'amasasu ikavaho nta munyagihugu uba arambiwe n'amasasu abyemera ko umuntu aje kurasa aje kurabara ibyo bintu dukwiye kubivuga tukamenya isi y'ubu n'enuze na demokarasi y'ubu n'ukumvikana kw'abantu b'ubu kuko abantu baramenye ubwenge ntibakiri ibijuju ntibagisinziriye ubu barakanuye barazi ibyahise biriko biraza ubu none rero icyo dukwiye kurwanya ibyo biriko biraza ubu bibi tukabibona mu ngingo ya politiki abanyagihugu tukamenya ubwenge ibi tukabikuraho tugasubiza isi ego Sylvestre ndakumva uherereye ndakumva Diana ni uherereye hehe aho mperewe ureke kuhambaza okay nta kibazo ego ni uburenganzira bwawe hama mu byo uvuze uravuze ngo abanyagihugu barakanuye baramenya ubwenge baragira iki ati politiki uko yokinwa kubwawe yokinwa gute muri make icokogwa muri kino gihe nicaye ku mpande zose abanyagihugu barakaniye ubu barazi ingene bogira inzira y'ukuri ibakura mu mitego barakaniye barabizi bakwiye kwikura mu mitego niho bihari bibatege gute bakaja mu nzira nshasha kuko ibyo babona n'ibyo babonye barabibonye n'ibyo babona n'ubu barabibona bakwiye gutegura imitego bonyene kuko niyo bene gihugu niyo bazoshira uburundi imbere badakaniye Burundi ntagiye Burundi bugeze imbere hanyuma ga Sylvestre uravuze 93 uravuga n'izindi ntambara wabivuze imbere ko ugaruka kuri izo nzira zitandukanye habuze iki kugira ngo ivyo vyabaye bigume vyisubiriza umuti urashe wo kurangiza ko kahise kaguma kisubiriza n'uwa habuze kugira abarundi bumvikane bajya inama baba bahunze baba ari mu gihugu bakajya inama kugira ngo basubize Burundi imbere bere kubusubiza inyuma ni ukugarukana impunzi zose zikajya mu Burundi hanyuma ibibazo bafite bagaheza bakabimara biciye mu kuganira mu kumvikana nicyo kizomara ibyo bibazo byose byoba biri mu Burundi kuko n'abarundi bamwe basangiye ururimi rumwe nta bwoko buhari mu Burundi ibintu barimba ubwoko n'uwitungiye inka akavuga ngo jewe ndi Mutuzi namba yitungiye imodoka akavuga ngo jewe ngo ndi Muhutu namba yitungiye itunga agatangura kuvuga iby'amoko nta moko ari mu Burundi bavuga ururimi rumwe n'abarundi bamwe bakwiye kujya hamwe bakajya inama nziza yo kurongora Uburundi bushasha Uburundi burongowe n'intwaro nshasha ya demokarasi yo kumvikana bose nk'uko bose rimwe barashyingiraniye abahutu n'abatutsi barashyingiraniye nta wovuga ngo abatutsi bashingiye ukwabo abahutu bashingiye urakoze Sylvestre urakoze Sylvestre tose na Elize kuyundi murongo wa telefone Elize ikaze ndabaye mwiriwe twaramutse kandi turaza kwirirwa uherereye hega Elize ndi umunyagihugu mu ntara ya Karusi ariko ubu tugaranimeje mu gihugu cya Tanzania duga kwijambo umurwi wa RED-TABARA ku bwanjye ndabona intumbero wafashe atari intumbero yo kugarukira ku gihugu turazi Uburundi n'igihugu cy'imigambi myinshi kandi gishingiye ku matora abategetsi bajya bashingiye ku matora kubera icyo batoca mu migambwe kugira nyimba hari ibyo duteza guhindura babihindure biciye mu matora kuko niyo demokarasi turwanira ni nayo demokarasi iriho yuko abategetsi bajyaho biciye mu matora bityo bimuhetse muri demokarasi iyo ni intambara
turakwiye gutandukanya demokarasi n'intambara. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko demokarasi ni abategetsi bajyaho biciye mu matora, ikintu cyose gice mu matora, ariko si mu ntambara ibimenyetso. urakoze Elize, reka duhe ikaze abandi kuko n'agatelefone kawe tumva kavuga nabi, ntidukomeze ubwire umunsi mwiza. Yego. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga, no musi twabahaye urubuga kugira ngo muvuge ico mugona, ico mwibaza ku gitero RED-TABARA, umurwi urwanya ubutegetsi bw'Iburundi wemanga ko wakoze kwa kabiri ejo i Bubanza. Hari abamenyesha makuru ba Iwacu, ikinyamakuru Iwacu gikorera mu Burundi, bariko barakurikirana iyo nkuru, bakaba bari mu minwe ya polisi. Twabahaye urubuga kugira ngo mugire ico muvuze ku vy'abamenyesha makuru no ku vy'ico gitero. Dufise birahinduka ikaze. Yego, murakoze ku murongo. Uherereye? Ndi mu Kirundo muri komine Vumbi. Vyifashe gute ngaho mu Kirundo? Ino ni sawa kabisa, nyene turi mu bikorwa, turi ku kipi. Kandi ngaho mu Kirundo Ijwi ry'Amerika FM murayumva? Yewe gaye, ni sawa kabisa, aho nibereye yemwe na hano mu mikoke mugandi ko ndumviriza kabisa. Nukugumiza ku murongo. Nuko rero duga kwijambo birahinduka. Rero ijambo nashaka gushikiriza, mu by'ukuri twumvise nyine ivyo bintu by'ibitero abo bagwanyi baguma bitwaza. Nagira ndababwire yuko mu Burundi ibintu vy'ukugwana burya si ibintu bibi, ni ibintu bibi kubera uravye ingwano zose twagaciyemo burya nyene zarahitanye ibintu vyinshi. Rero kabisa nibabe baraba izo nguvu bakoresha mu kugwanya, ahubwo baze nyene kugira ibyabo bikemukire mu matora. Rero nkaca nkutira akagoha iyo uko kuntu abantu zari nawe bagiye gutohoza amakuru baca bapfungwa, sinzi ngene biba bigenze, kandi babahaye akazi ko kuvuga amakuru, sinzi ivyo ibiri inyuma vyawe ntavyo mbanze. Rero icyo saba by'ukuri ndahojeje abo bantu boba nyene bahamukishijwe n'icyo gitero kabisa, bihangane nta kundi. Hokorwa iki ku mpande zose ga birahinduka? Icyokorwa nuko abo bantu bakiyumvira kuba boza gutera igihugu, nuko baba bariko baradutobera umutekano, ahubwo nibaze mu gihugu kugira tuje mu matora twese nyene dutore uwo dushaka. Hanyuma ku ruhande rwa leta naho? Ku ruhande rwa leta hagokorwa iki? Ku ruhande rwa leta icyokorwa ku bagwanyi nuko nyene umusuma yaje kukwinjirana nyene urivuna nta kundi, ariko ku bagwanyi, ku bantu zenyi, ku bamenyesha amakuru nabo kweri bari bakwiye kurekurwa kuko bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose. Hanyuma uravuze n'ikintu c'amatora, ubicuka ngaho mu Kirundo vyifashe gute? Muriko muritegura, hasigaye n'igihe kiri musi y'umwaka ko azotunganya mu kwezi kwa gatanu. Ino turiteguye neza kabisa kuko umuntu arajya agasinzira nta ngorane. Ego, urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Kirundo. Ego namwe. Ego. Ubundi duse ku murongo wa telefone ni John Card. Ego, murakoze, amahoro cyane. Amahoro, uherereye? Jewe ndi mu gihugu cya Finland. Aho muri Finland Ijwi ry'Amerika muyumva gute? Ijwi ry'Amerika tuyumva duciye kuri online, kuri internet. N'abarundi n'abanyarwanda benshi muri iyo? Aha jewe ndi abarundi turi bake, mugabo abanyarwanda ni benshi cyane, n'abakongomani. Yego, nuko rero nukubabwira nabo nyene aho muri Finland mukaza twakura muri benshi tukumva ico mugona ku biganiro vyacu bitandukanye kuvyo tuba twabateguriye. Ako kamo turakumvisha, tuzobikora. Duga ku ijambo rero. Yego, nukuri ikintu nagomba kugena nk'impanuro, nta kibazo mfite, ariko ndafite impanuro kubyerekeye iyo ngwano yongeye kwaduka mu Burundi. Kuko amatora yo mu 1993 jewe naratoye, nari umusore nkuze, kandi ukuntu baza bavuga warabona yuko nitwatora tugiye kuronka amahoro, ariko inyuma yaho baciye tugwa mu ntambara z'umurenga, n'uno munsi wabona ingene bimeze. Rero ndakunda kenshi kwiga nko ku bihugu bibanyi nka Tanzania, ukuntu Nyerere yavuga ati amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara, amacakubiri ndetse amacakubiri uko ameze ko ariko kose
ntiyubaka mu byindi ibyo bintu biratuma bo babayeho neza tunasumba ibihugu turimo amacakubiri rero nk'izo ntambara zabaye mfate kuri ibyo byabaye ku 1993 abana benshi barahenzwe baja mu mashamba baja kurwana baragirane ariko uravye inyungu bakuyemwo je ntayo mbona nta nyungu nimwe bakuyemwo uretse ko ubu twugarijwe n'ubukene ubu twugarijwe no kutaba ahantu heza bitumwe n'izo ntambara zabaye rero n'uno munsi muntu wese wiyumvira yuko ngira ngo ugiye kurwana ariho uzoshika ku byo wiyumvira rero ubona umuntu uwo wese avuze ngo agiye kurwana yaba umunyagihugu muto muto yaba umunyagihugu akuze yaba uwa politiki yuko uwo muntu twamugwaniriza hamwe tukamwereka inzira nziza irashe yo kuza kurwanisha ibyiyumviro wowe nimba ubona yuko warenganitse ego nico nagomba ndakubaze ntiyo nzira irashe ku bwawe niya ibyiyumviro ni ukuri ufite icyo cyo cyose cyuzi uvuga ati kizofasha umunyagihugu uhereye ku munyagihugu muto muto gushika ku kurira bose icyo cyumviro kizane urwanisha ibyiyumviro hanyuma leta nayo igerageze yoroherereze bajya abantu babona yuko bafite ibyiyumviro kugira ngo turabe yuko twova muri kahise kahise n'ukuri kadotu nk'ubu dufate ibyo byabaye dufite imyaka 18 ubu tugeze mu myaka 40 n'iyindi ari yegere ubukene nabwo bwaranze none mumva tuzoshika kuko hanyuma duga ku ijambo bandanye yego nibaze abantu bose tuvyumve ahanini nk'ugwaruka batabonye kahise kuko ababonye kahise bobo bashobora gutuma ukubita n'agatima mpembero bakavuga ati bijya bintu ntibyasubiye tuzogwa mu kibazo ariko aba bato bato baraza bakabahenda bakazemerera ibintu byinshi ati ejo bizogenda kurizo ni ukuri politike yo kuza kurwana ntayizodushikana uretse yuko tuzokwamira mu bukene tuzokwiza n'imyaka ijana ya independance ariko tukiri muri bwa bukoroni bw'ubukene n'ibindi byinshi nyine bituma n'intambara je nasaba yuko ni ukuri umuntu uwo wese yumvira yuko yokira canke yogira ivyo afise ko aciye ku ntambara yobihagarika kabisa hanyuma ico uvuze co kurwanisha ivyumviro nk'abari hanze y'igihugu abahunze batari mu gihugu ivyo vyumviro vyabo aho bo bigwanishiriza vyogenda gute bo bikora gute abatari hanze y'igihugu abari abari hanze n'abajije abari hanze y'igihugu abahunze abanyepolitike bahunze ni kimwe navuga cyese n'umunyepolitike ariko icyumviro mvuze ndazi ko ijwi rya Amerika ryumvizwa n'abantu benshi isi yose nibashikiza ivyumviro nk'ibi batwereka inzira zirashe kuko ubiravye uwo ari we wese aza gwanisha intambara nuko hari amarongo kanaka aba ariko ararondera n'ayo marongo azoba y'umuntu umwe cyangwa y'umuryango umwe ku Burundi ntacazodufasha tukoresha akanwa tureke gukoresha inkoho tureke kurwana turabe yuko tworohereza abantu birambabaza vrema wumvise nk'imiryango iri ngaho mu gihugu ugasanga umuntu ntibishoboka nuko ajya kabiri ku munsi niyo ajya kabiri ku munsi naho basi azojya bya bindi atari ico bimumariye ariko kugira ngo ntapfe ibyo byose byatumwe n'intambara kuko ndibuka kijya gihe umuntu yashobora ntitwari dutunze cyane ariko umuntu yashobora kuvuga ati mbo uno munsi ndifuze yuko ndikiri uno munsi ndifuze yuko nja kurima akarima akimbura akurica ashatse ariko uno munsi abantu bugarizwe n'ubukene abantu bugarizwe kizi ukuntu bivuga kubera iki kubera izo ntambara ni ukuri politike y'intambara tuyihagarike ahubwo nituje hamwe politike yose y'intambara tubone ko ari umwasi kuri twebwe yaba bari muri opposition yaba bari muri leta tuje hamwe tugwane n'ibyatunanira abacu ko twe tuvyumvira ivyo turabira abacu ku bihugu bibanyi aba Tanzania baba n'ibindi bihugu bigwanisha ivyumviro urakoze cyane John urakoze John ngaho muri Philippines ugira umunsi mwiza yoke ni muri Finland urantunga ugira umunsi mwiza ngaho muri Finland n'ururimi rwanyereye nta kibazo urakoze cyane ugire ego twese na Joel ku yundi murongo wa telefone Joel ikaze Joel uratwumva ego uherereye he neza njyanda mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Maramvya mu Maramvya
imbere y'ikibuga cy'indege imbere aho mu Maramvya rero niho abantu banaca bagenda mu za Bubanza vyifashe gute Maramvya abantu urabona bariko baragenda abantu bariko baragenda ariko benshi usanga iyo babajije ibijyanye n'inkuru yari kiracana ku mbuga ndetse no mu banyagihugu ngaha mu gihugu cy'Uburundi usanga bariko benshi ariko bayaga ukuntu byari bimeze nyene nk'uko nyene bakavuga gute bavuga yuko hari abantu baba bateye ndetse bariko bagana nk'abaja baja mu rukoko bakavuga yuko bashobora kuba bari na benshi cyane bateye ubwoba ndetse bakavuga ko hari n'abana babonye bavuga ati hamwe bandanye kuca twimuka no mu gihugu cy'Uburundi ko bavuga ko bari bafite ingufu zikomeye cyane n'ibigwanisho bikomeye rwose hanyuma ga Joel urumva Maramvya barahaca bagenda za Musigati bagenda za Bubanza kandi n'inzira ikunze kugendwa hariho abantu bava iBujumbura baza kurangurayo amatomati baza kurangurayo amananasi n'ibindi bintu vy'urudandazwa rundi iyo nzira barariko barayicamo ubona bariko baragenda nkuko vyahora canke uko byahora vyema ubumva ariko baragenda kuko ariko urumva birasaba nuko bavuga n'ibyahumuye ko bavuga ati uko abantu baba bahabira bagenda binjira mu kibira ubu umutekano waba wahagarutse kiretse yuko bavuga yuko hari icuka kiri mu nzira za Bubanza kubera burya abantu bumva bafashe abanyamakuru nk'uko umutekano nawe urinze gute mu gisagara ca Bujumbura aho Maramvya mu micungararo aho ushikana amaso umutekano n'isi kiretse hari ibintu bike usanga bigenda byigaragaza niyo bwije kwiga ibintu by'imbonerakure nyene usanga bisa n'abaje aribo bajeje umutekano nyene zishobora kurengana mu masaha 3 z'ijoro ngo ube uri kuri degene hari amakuru ijwi ry'Amerika ritarashobora kwemeza bariko baravuga ko hariho n'abantu baba bava Bubanza unye bariko baragenda bahunga ari benshi nyuma y'ico gitero ico nk'abanyamaramvya hari ico mwamukiziko oya ico nacyo turamenya icyo turabibona nuko kubera n'imvura yari yazindutse abantu benshi biriwe mu mazu nacyo turabimenya imvura yari yazindutse iragwa igiye guhita mu matezere guto nta nkuru turaronka urakoze cyane Joel hakagira ico muza muramenya muze muratubwira hari uburyo bwinshi bwo gushikira ijwi ry'Amerika hariho WhatsApp yacu hariho Facebook hariho Gmail ariyo radio yacu @gmail.com uko mudushikirije amakuru tuyakorera ko amatu yabatangaritse yego murakoze urakoze cyane ugira umunsi mwiza turase na Claver ku yundi murongo wa telefone Claver ikaze yego murakoze namwe uherereye hega Claver ndi Bubanza centre ibubanza kuri centre vyifashe gute ngaho ibubanza ndahe Bubanza umutekano ni wose nta ngorane hanyuma ivy'ico gitero nyuma yaco abanyagihugu icuka kihari ego harabaye hakagwi k'abasuma bitwaje ibigwanisho barahaciye mugabo abajejwe umutekano barashoboye kukameteza nyuma yako rero ubu abanyagihugu baratekanye nta ngorane zihari gusa hariho byinshi biba bica ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bandika ibi na biriya ariko sivyo nuko gushika ino saha amahoro n'umutekano bihari atangorane abari bashoboye kuba barigiye inyuma kubera aho amasasu avugiye urabona biragoye bose barasubiye mu ngo zabo yaravuze cane avuga umwanya ungana gute nta umwanya si munini gose mugabo amasasu yaravuze urumva ahantu inkona ari bimwe abantu bariko bararasana amasasu nyene bariko aravuga mugabo abantu uwo mwanya ahetse baciye basubira mu ngo zabo uvuze ngo akagwi ariko hariho n'ayandi makuru avuga ko bari abantu benshi kandi bari bafite n'ibigwanisho bikomeye urumva abantu iyo bamaze kurenga umwe baba ari benshi nk'uko bivugwa mugabo iyo bavuze ngo bari benshi cyane ntibari benshi cyane kuko bari hagati ya 20 na 15 warababonye mbonye twababonye mugabo dukurikije ku byo abajejwe umutekano bavuga kuko nibo bagwanye nabo
bavuga ko bari hagati ya 20 na 15 mugabo urumva umunyagihugu ntashobora kubona abantu bitwaje ibigwanisho ngo baharure niyo babonye buri kurirukanga. Yego urakoze cyane Claver. Murakoze namwe. Yego tukibutsa yuko ubushikiranganji bujeje umutekano mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bari 15 abanyagihugu bamwe bamwe babibonye bakavuga ko bashobora kuba bari banshi. Mukaba mufite amakuru arenze kuri ayo kucuka cifashe ngahi Bubanza no mu icungararo yaho muraza muraturungikira. WhatsApp yacu ni guteranya 1 turi kandi no kuri Gmail radio yacu @gmail.com kuri Facebook nuko nyene muraduturako wa radio yacu. Turase na Innocent ku yundi murongo wa telefone. Innocent ikaze. Aho irereye hamucuduga kwijambo. aho mbereye n'amahoro neza umutekano wakwiye buhoro buhoro. Ego me nkaba ngire mbere kubyaraye bibereye Bubanza yuko bajya bamenyesha amakuru bari mu kazi kabo yuko borekurwa. Hano abamenyesha ko ngaha mu Burundi umutekano wabo bose bimeze neza kandi ntibemerewe no gutanga inkuru izo ari zo zose. Nimba cyakora yuko niko bareka bakabarekura bagataha kubera bari ku kazi kabo. Hama icyerekeye ko gitero nacyo cyaraye kiyereye hariya icike bamwe baratanga ibiharuro bitari icyo abandi bakavuga ikibaho. Icyo nabona ni uko boraba kuza umutekano ugakorera ntibinjire hariya mu cike. Baravuga yuko bafashe inkoho nyinshi cyane berekanye inkoho nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga nuko bakavuga n'ikiharuro batanze n'icyo berekanye tukabona yuko igiharuro kidakwiriye. Nimba benshi bavuga ibiharuro bishushanye. Icyo nabona rero abo bantu batundanye umutekano nibazi nyine bumvikane na leta hama bavuge icyo basaba hama leta nayo ibumvirize hama ibiganiro bitangure. Iyo hari amatora nk'ubu yemeje aje haraza umuntu umwe azaba umutekano agenda n'abanyagihugu ntiborohewe nabo nyine mu mutima bashobora barohagaze. Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Innocent. Leta namwe murakoze namwe. Turafise Eric ku yundi murongo wa telefone. Eric ikaze. Turakumva uherereye gahe? Ndi Bujumbura. Nduga kwijambo. Ege jena gomba ngira icyo sikirije kubyerekeye ibyo byabaye ngahi Bubanza. Urabona muri iyi myaka ariko nditegereza imyaka twamaze mu ntambara n'ibyo umuntu ushobora gusanga benshi batandukanye bayiburiyemo. Muri iki gihe ibyerekeye intambara ntibyari bigikenewe. Hari hageze yuko umuntu akeneye nko gutwara aca mu by'amatora akitoza. Abanyagihugu bamushimye bakamutora, batamushimye kubera imigambi yiwe bakareka kumutora. Uri kuritegereza nk'umuntu urana nk'abantu bari bamenyereye kurya bakaryama bakiberaho mu mahoro ugasubira gusubiza abantu mu ishyamba. Muri iki gihe nta muntu yo gushyigikira. Mu myaka iheze byari byoroshye ingene bashobora gushyigikira umurwanyi kuko wabona yuko hari ikintu gikenewe guhindurwa mu Burundi. None ubu hatugerereye nta ngorane n'imwe. Ingorane isigaye kuri abo banyepolitike twe bato turitekanye. Ikibazo aho kiri ni igihinduka canke uriko yamiriza uwo wose afata umuheto ga Eric. Yo ku ruhande rwanje nerekwa umuntu afata umuheto. Induka zose zoba iciye mu matora. Kubera umuntu mutonya gusa niwe ahasiga ubuzima niwe hagirira ingorane. Nizo ngorane nicyo gituma umuntu adashobora gushyigikira abagwana muri iki gihe dushaka abaciye mu matora gusa. None ugiye kwitegereza aho hantu baciye bava mu Kongo binjira mu Burundi nta banyagihugu bafashe bakagira imbohe bakabikoreza cyane usanga barasizeho ubuzima ntibabimenye kandi atacyo bazira.
hagakogwa iki kubwawe hokogwa iki mbere yo kucubandanya n'ivyo vyamenyesha makuru kubwanje ikintu cokogwa aba bantu bari mu ntuze mu ishyamba boraba ingene bahagarika ibi bintu kubera ntaho bapfa kandi ntaho bajya kuko iki gihe nta munyagihugu mutonya amushigikiye kandi umunyagihugu mutonya urazi yuko ari we yomugaburiye akamugirira ibintu byose akamunyegereza mu bw'ubu ntawe umwereko twese ntitubereko ntimwerekwa abandi urabona umuntu wese ashobora kuba adurumbanya umutekano mu gihugu hanyuma kuri ico c'abamenyesha amakuru naho ku cerekeye ico c'abamenyesha amakuru naho ku cerekeye abamenyesha amakuru hariho ibintu bishobora kuba naho byotsa ku maradiyo y'ino ntitubimenye neza ugasanga ntibishoboye kumenyekana nk'ubu igihe binjira bava muri kongo usanga hariho abantu bafashwe cyangwa bakicwa bakabikoreza bakagira ibintu bitandukanye cyangwa ukagwa mu mporero z'aho baciye biba bikenewe abamenyesha amakuru namwe ingene mushobora kuduha inkuru y'imvaho tukumva ibyo bintu nyene byagenda ntawuzi none kugeza aho bigerereye kubeze kugeza uyu munsi ntawuzi uko byazinduye n'uko byiriwe biba byiza rero namwe abamenyesha amakuru mugihe muradutohoreza inkuru mukaza murazidushyikiriza ku mwanya tugaheza tukamenya ibyo bintu nyene byifashe urumva ko bitoroshe urumva ko ari naho bitoroheye hariho abo muri ikinyamakuru iwacu bari bagiye gutohoza bumvise ko bari mu minwe ya polisi batarashobora kurekurwa ijwi rya Amerika turagerageza tubandanye dutohoza uko bigenda urazi ko tutemerewe no gukora amenyesha amakuru bacu batemerewe nuko dukorana barabahagaritse gutyo bikumvikana ko amakuru agoye kuronka ariko turaha ikaze wese yafise kuyaturungikira haba kuri WhatsApp haba kuri Gmail gutyo onye natwe tukayakura ko imbere kuyabashikiriza rero ni byiza ndazi ko mugira uburyo mushoboye bwose mukaronka amakuru ndazi yuko usanga hari nk'abantu muba mukorana bashobora kubabwira ibintu ingene biba byagenda hamwe mushoboye kubimenya namwe muza murabidushyikiriza tukaza turabyumva tukabimenya urakoze cyane muba mugize neza yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza sawa muragize neza nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire Obed kandi nawe wa nyuma Obed kaze ego uherereye ga Obed ndi Bujumbura ni Bujumbura duga ku ijambo usongora kuko dusigaranye akanya katari gake ego rero bwa mbere reka mbwire ko miyamiriza kuko mu gihe turimwo nk'uko abandi benshi bagiye barabivuga igihe twari tugeze mu cyo kurwana ni uko wese afite uruhara muri ibyo dushaka kuba muri iki gihugu cyacu kuri kariya mbembera akaraba ubukene abarundi barimwo kugira ngo uno munsi abarundi ntibasubire kurwara za ndwara ziterwa no kudafungura kuko uno munsi hari hageze aho barima ko ubukene bwo n'agasagashishwa rumuri rero wowe wese afite icyo akora ni ukuvuga ntiyakamo kuva kuri leta y'u Burundi ndetse n'abo bose banyepolitike bumva ko kugira ngo ibibazo byabo byumvikane ari uko bomanza guca mu byo kurwana ko bogira icyo bahinduye kugira ngo borohereze umunyagihugu muto muto hanyuma namenyesha amakuru ko nabyo ni mu bintu bifasha kugira ngo umwe wese amenye mbega ibyuka ko bigenda gute nabo nyine boroherezwa mu kazi kabo nimba ari aho batakoze neza bereka ukuntu byari gukorwa mugabo hatabayemwo by'inguvu nico novuga muri uyu mwanya ko akanya kamaze kurangira urakoze cyane Obede ugira umunsi mwiza ego namwe yego nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kabino ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumvise cari cahaye akanya mwebwe aho muherereye kugira ngo mushobore kutubwira ico mugona kuri kino gitero c'Ibubanza no kuvya bamenyesha makuru bafunzwe bariko bakurikirana iyo nkuru y'ico gitero camaze kwiyitirirwa na RED-TABARA. RED-TABARA ni umurwi urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi witwaje ibirwanisho nuko rero mwakoze kudutega abiri kino kiganiro mushobora gusura kucumva kuri wezi 3 akaburungu ryacu VOA akaburungu.com yakoze Fatuma Rimasi Karara yegeranije amajwi na engineer bari kumwe Diane Nahazwe narinda kiremesheje ku izina rya bagenzi banje bose bo mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika.